Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri General de Brigade Jules Ndihokubwayo yahoze agendanira umukuru w'igihugu nka chef du protocole d'etat aho yoba yarungitswe. Nako kandi kuri ubu hari ibihejeje gutangazwa na leta y'u Rwanda aho nayo ifise ivyagiriza leta y'u Burundi. Dusubiye inyuma gato mu mwaka uheze mu mpera za Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ashikiriza ijambo abarundi n'amakungu ryo gusozera umwaka w'ibihumbi 2023 binjira mu mwaka w'ibihumbi 2024 yaragirije igihugu c'u Rwanda karico gihaye indaro abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse akaba ari nabo kandi batwara imihari itavuga rumwe na leta y'u Burundi ikora mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo harimwo na Red Tabara yo barakoze igitero ikica inzoya abavyeyi bibugenze abatama n'abatamakazi ndetse n'abajejwe umutekano. U Rwanda narwo kandi mu vyo rwagiriza leta y'u Burundi rukaba rwibutsa igihugu c'u Burundi ko rwamaze imyaka myinshi rusaba leta y'u Burundi ngo ibarungikira abarundi bagize uruhara muri genocide ariko ngo yagumye yica amatwi. Ivy'iki kirego turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye tuze no kubihuza kuco igihugu c'u Burundi cagiriza igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo ivuga ko yasavye leta y'u Burundi inshuro nyinshi ngo irungikira abarundi bagize uruhara muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi amajana 1994 ariko ngo yagumye yica amatwi kw'ico kibazo. U Rwanda rukibaza rero ngo igituma rwo rutaciye rwihutira gupfunga imipaka nk'uko leta y'u Burundi iherutse kubikora yagirije ico gihugu karico gicumbikiye abahungabanya umutekano mu Burundi. Muti vyaje gute? Tuze kubigaruka ko mu buryo burambuye. Niko kandi leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kurondera ibindi bihugu vyinshi yorungikamwo rwaruka kuja gupagasa kuko vyatangajwe na Ambasaderi Robert Shingiro mu gihe ari imbere y'abashinga amateka yishura ibibazo bitandukanye navyo mukaza kumva ibihugu leta y'u Burundi yoba imaze kumvikana navyo ndetse n'ibindi bakiriko barasinyana amasezerano. Imbere yuko tubageza ko aya yose reka tubanze tubageze ko ivya General de Brigade Jules Ndihokubwayo. General de Brigade Jules Ndihokubwayo yagiye guserukira Uburundi i Kampala mu Buganda. Ni mu gihe twaheruka kubaha inkuru ijanye n'ihindurwa ry'umugendanyi mukuru w'igihugu chef du protocole d'etat ikibanza cahoramwo umwizigirwa adasanzwe Perezida Evariste Ndayishimiye. General de Brigade Jules Ndihokubwayo hari benshi kandi aho bumviye ahawe iteka rya Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire bibajije ko ari icubahiro gusa ariko azoca ahabwa yandi mabanga mu gihugu. Ubu turafise amakuru avuga ko iyo agiye guserukira Uburundi Ambasaderi Jules Ndihokubwayo azokorera i Kampala mu Buganda. Mu rutonde twaheruka kubaha twabwiye ko i Kampala hazoja Isabelle Ndahayo ariko amakosa yacu amasoko yacu yatumenyeshe ko hagiyemwo agakosa. Ambasaderi Isabelle Ndahayo we akazojira he mu gihugu c'u Buholande. Bamwe mu baserukizi bashasha b'u Burundi mu makungu twaheruka kubabwira baramaze gushika mu bihugu barungitswemwo. Aba akaba arimwo nka Everine Butoyi Rusaka mu gihugu ca Zambia aho abarundi bariyo bamurindiriye gose ngo abafashe. Uyundi amaze gushika iyo yarungitswe ni Jean Bosco Barege i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ambasaderi extraordinaire et plenipotentiaire ivyo bisigura iki? Hari benshi bazi ico iri teka risigura kuryo bamwe baza ko abitwa gutyo ari ababa bahawe amabanga adasanzwe. Burya baserukira Uburundi mu makungu bose bagenwa bitwa gutyo nyene. Iri jambo rero plenipotentiaire niryo ryateje ikibazo abatari bake. Iri rikaba ari ijambo rivuga ko ari intumwa irungikwa n'igihugu cyo mu mabanga akagenda afise ububasha bwose bwo guserukira igihugu mu gikorwa kanaka canke mu gihugu kanaka. Ijambo apfunditse nawe muri ayo mabanga rifatwa ko ari ijambo ry'igihugu camurungitse. Turamwifurije kuranirwa mu mabanga agiye gukora mu gihugu c'u Buganda.
Imbere yuko tubageza ko ivy'aya makuru arabana n'igihugu c'u Rwanda ivyo cagiriza igihugu c'u Burundi, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV ngwaye ikaze mw'idonido y'ano makuru. Leta y'u Rwanda iributsa ko yagumye isaba leta y'u Burundi ngo ibarungikira abarundi bagize uruhara muri jenoside, ariko ngo nayo yagumye yica amatwi. Perezida w'igihugu c'u Burundi yaragirije igihugu c'u Rwanda guha indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 murantunge. Leta y'u Rwanda nayo ikibutsa ko yamye isaba leta y'u Burundi ngo inshuro nyinshi ngo irungikira abarundi bagize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, ariko ngo yagumye yica amatwi kw'ico kibazo. U Rwanda rwo rukibaza rero ngo igituma rwo rutaciye rwihutira gupfunga imipaka nk'uko leta y'u Burundi iherutse kubikora, yagirije ico gihugu ko arico gicumbikiye abahungabanya umutekano mu Burundi. Mu kiganiro ciwe yahaye abamenyeshamakuru Mukuru Arinda yagize ati tumaze gusaba leta y'u Burundi inshuro zirenga 15 abo bantu batwiciye abantu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane kugira ngo tubacire urubanza, ariko ubutegetsi bw'u Burundi bwagumye bwica amatwi. Ivyo ntivyatumye imipaka yugara. Si ubwa mbere u Burundi bwugaye imipaka ibuhuza n'u Rwanda, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwayugaye rwagiriza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu za politike zatewe no kwitoreza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Nkurunziza. Ico gihe u Burundi naho nyene bwaremeje ko u Rwanda ruhaye indaro abarurwanya. Ivyagirije ariko igihugu c'u Rwanda cahakanye akatari gake. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa Gitugutu niho imipaka ihuza ivyo bihugu vyompi yasubira kugururwa. Gutyo icuka kigenda gisubira kuba ciza ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari barabana ayingwe. Ibi rero navyo u Rwanda rukaba rubivuze mu gihe perezida w'u Burundi avuga ko bimwe mu vyatumye bugara imbibe n'igihugu c'u Rwanda harimwo ko u Rwanda ruhaye indaro abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'abo barongoye imihari ikorera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igwanya leta y'u Burundi. Ngo u Rwanda rero rukaba rubaha amabiro yo gukoreramo, rukabaheza n'ibindi vyose vyankenerwa muri ako kazi kabo ka misi yose. U Rwanda narwo rero rukaba rwagirije leta y'u Burundi ko ihaye indaro abarundi bagize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane mu gihugu c'u Rwanda. Mu yandi makuru, leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kurondera ibihugu vyinshi yorongekamwo urwaruka kuja gupagasa. Leta y'u Burundi rero ngigiye kurondera ibindi bihugu yorugikamo urwaruka kuja gupagasa, bikaba biheruka gushikirizwa n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu, hakaba hari mu nama nshingamateka igihe ariko arabazwa ibibazo n'abashingamateka. Albert Shingiro asigura kandi ko hari umugambi winjiriza neza igihugu. Mu vyo yavuze yagize ati twatanguye kurungika abambere igenekerezo 17 z'ukwezi kwa gatanu, ubu rero bamaze kurenga 3,000. Umugambi wari uhari ni umugambi wo kuzorungika abashika 75,000 nko mu myaka 2 canke 4. Warashobora kandi gushika umwe canke uyu ashobora kugira ingorane n'umukoresha, ariko ivyo ntibishikira bose. Hari amahera menshi amaze kwinjira mu gihugu. Iyo umukozi umwe agiye mu gihugu ca Arabia Saudite, umukozi umwe wese amahera ajanye vyose bikenewe vyose ashika amadolari 1,400 yinjira ku muntu. Ngo rero muca muharura ayamaze kwinjira. Turiko turagirana ibiganiro n'ibindi bihugu harimo igihugu ca Oman, Qatar twarahejeje, hari igihugu ca Jordan, hariho kandi ibihugu vyinshi turiko turakoranira amasezerano nka benayo kugira ngo urwaruka rudafise akazi rushobore kuja kwisumamwo hanze. Ivyo Albert Shingiro yabivugiye mu nama nshingamateka ku munsi wa gatanu aho yari umutumire. Albert Shingiro akaba kandi yarabajijwe igituma Burundi bwihuse kugara imipaka yabwo yana rube n'u Rwanda kandi atacuka kigaragara c'u Burundi n'u Rwanda gihari nk'uko gihari ku gihugu ca Kongo n'u Rwanda. Hakaba harishuye ko igihugu cose gifise ubwigenge ingene gipanze n'ingene citunganije ko atawuzi rero igituma
Kongo yo itarugara imbibe n'ico gihugu c'u Rwanda. Mu yandi makuru reka dusubire gato muri kahise aho tuza kuraba ivyabaye ku ngoma ya Cami. Muri ano makuru tugiye kubabwira ko mu Burundi bamwe bavuga ko ngo imbere yuko tubigeraho reka tubanze tubabwire ko mu Burundi bamwe bavuga ko ubutungane bumeze nk'icumu, abatwara abacumita uwo batagomba bakabikora aho bagombeye atari uko yakoze icaha. Bikaba vyarashikijwe n'umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Mu kiganiro Maître Dieudonné Bashirahishize arerekana gahaze mu butungane, akerekana n'ingene kokosorwa ku neza y'abarundi bose. Dieudonné Bashirahishize akabona ko ataterambere rishoboka mu gihugu kitagira ubutungane, akabona ko n'abategetsi batikunda iyo baburabuza ubutungane. Hano aratanga akarorero k'ibiriko biraba kuri General Bunyoni, ikiganiro kirimwo inyigisho nyinshi cyane. Dieudonné Bashirahishize yize amategeko muri kaminuza y'u Burundi, akaba yaramenyekanye cyane mu guharanira agateka uburenganzira bw'abanyeshuri akiri muri kaminuza. Mu nyuma yarakoze mu butungane, yarabaye umushingwamanza, yarabaye mu ndongozi z'urwego rw'abashingwamanza mu Burundi, kandi yarabaye icegera c'umukuru w'urwego rw'abashingwamanza mu karere ka Afurika y'ubuseruko, ndetse n'aho ari mu buhungiro akaba ari mu bashinze urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakorana na sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Imyaka 59 irarumanya umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe agandaguwe kw'igenekerezo ya 15/0. Bimwe mu vyo ushobora kuba utazi, Petero Ngendandumwe yaragizwe incungu y'u Burundi co kimwe na Rudoviko Rwagasore mu mwaka w'1936, igenekerezo ya 15/0 ryarubahirijwe kurya twibuka irya 13 Gitugutu. Ariko inyuma hamaze kuza Repubulika, Petero Ngendandumwe ntiyasubiriye kwibukwa nk'incungu y'u Burundi. Uyu kandi yari icegera ca Rudoviko Rwagasore muri leta, ni nawe yaganiriye ububasha leta y'u Burundi yari ifise imbere y'uko twikukira. Niwe kandi yaganiriye n'Ububirigi aragera ku masezerano ya mbere yo gufashanya. Niwe yagiye New York mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Murantunge New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumvisha oniko Burundi n'u Rwanda ari ibihugu bitandukanye ko bitegerezwa kwikukira bitandukanye n'aho ababirigi bari bashaka ko ubufatanywa. Niwe kandi yaganiriye n'Ubushinwa amasezerano y'imigenderanire no gufashanya n'ico gihugu. Petero Ngendandumwe ni nawe yasumye ijambo rya nyuma ryo gusezera Rwagasore aho bariko baramushingura ku ntatemwa yiwe ivugizo. Yishwe umunsi ashinga leta yiwe. Yagandaguwe ku mugoroba avuye kuri Clinique Prince Louis Rwagasore aho umukenyezi wiwe yari yibarutse umwana wabo agira 4. Petero Ngendandumwe na Rudoviko Rwagasore bari bahuriye ku bintu vyinshi cyane. Zari intwari zikunda Burundi ku rugero rudasanzwe. Bose ntibari berekwa amacakubiri y'amoko, bikaba biri no mu vyatumye bose bubakana n'abakenyezi bafatwa ko batari basangiye ubwoko nabo. Bose bashinguwe hamwe ku musozi wa Vugizo i Bujumbura. Hariho umugambwe mu Burundi kuva ushingwa wemeza ko wisunga incungu zibiri z'u Burundi, umugambwe MSP Inkinzo washinzwe na Dr Alphonse Rugambarara. Kubura Rwagasore na Ngendandumwe mu myaka ya mbere yo kwikukira ku Burundi ngo ryabaye isanganya rikomeye cyane ry'u Burundi n'ubu ubutari bwavamo. Ubuzima bwa Petero Ngendandumwe kandi nabwo bukaba buri mu nkuru zikunda kuryohera cyane abakunda gusoma ibirabana n'amateka. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure.